Kaze kw'ihoro ryanyu ukabaza web TV muri kumwe nanje Irere nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi rero turaza gutangura ikiganiro cacu isaha imwe yo mu gitondo. Mu bisanzwe twahora dutangura isaha zibiri, ariko kubera imvu zitatuvuye ko vyasabwe yuko dutangura isaha imwe yo mu gitondo amasaha y'Ibujumbura. Uyu munsi rero tuza kurabira hamwe ikibazo cyo kumenya nimba hari icizere mu biganiro vyimirije hagati y'abanyepolitike b'Abarundi. Ndi kumwe rero n'abatumire babiri kandi musanzwe mubamenyereye. Umwe ni Emmanuel Ndereyimana, undi nawe akaba ari Eric Nduwayezu. Mukaba musanzwe muzi neza yuko Emmanuel Ndereyimana asanzwe umunyepolitike, ariko muri kano kanya twamutumiye nk'umurundi asanzwe. Umushinga ntahe Emmanuel, ndabaramukije. Neza. Namwe Eric, ndabaramukije. Amahoro neza Hilali kandi amahoro neza Emmanuel, duhuriye mu kino kiganiro. Ego, reka tugire ko rero ku kiganiro cacu tubanze tubabaze duti mbega ku bwanyu abagiye muri ivyo biganiro byitwa yuko ari vya nyuma hagati y'abanyepolitike b'Abarundi, bo bagiyeyo bazi ico bagiye kuganira? Reka ntagurire kuri Emmanuel. Mwaramutse neza. Tuba tuzi ico bagiye kuganira. Canke bobo ubwabo barazi ivyo bagiye kuganira? Boko bo bazi icyo bagiye kuganira. Ego. Je nibaza ko abatumiwe bose ata mwana arimwo yohaguruka ngo afashe urugendo agiye ata jambo agiye afise yatekeye kubwiwe canke yatekerewe n'abo basangiye ibikorwa, ari muri politike, ari muri societe civile, ari muri mu maradiyo, ari mu bakenyezi canke urwaruka. Nibaza ko ataboba yagiyeyo atazi kumutwayeyo. Mu ncamake rero nibaza ko nosigura mvuga nti barazi ico bagiye gukora. Eko, Eric namwe? Ego, imbere yo kwishura kwico kibazo mbajije nagomba kusaba Emmanuel Harerimana ko yo muri make yo gerageza guhava nyidondora, kuko ndamuze ibiganiro bicanga ni yacumije ari kimwe, ariko mu nyuma sinava nabinjamo cane. cyo nagomba mbahagomba mbaze ndamwidondore. Nitwandorezo Eric, nkaba ndi umurundi asanzwe nkuko wabivuze, nkamaze imyaka irenga 10 mba mu mahanga, ariko iby'iwacu kuva ariyo ndi no muri kino gihe atariho nkiba ibintu byacu kujana mu mwanya ku mwanya. Hama ndahizo nishuye kuri ico kibazo, ndiko namaze kumenyana n'uwo turiko turayaga. Ego, reka yidondore Emmanuel kugira ngo mushobore kumenya uwari, ariko tukibutsa ko twamutumiye muri kiganiro nk'umunyagihugu asanzwe. Reka Emmanuel. Ego, umugabo mba ko umunyapolitike nyazariro yo bica ko kumasonga muri sango sinshobora cyane izofasha. Ego Emmanuel ijako ngira mumvise icyo yabasabye. Ego murakoze. Nibaza ko kuvuga ngo ntanzi ngo nidondore, nibaza ko nawe yoba ariko aracacanya aranzi ndibaza. Ariko reka ndamworohereze. Jewe ni Ndereyimana Emmanuel. Kugeza ubu nitavye kino kiganiro nk'uko umumenyesha makuru yabibabwiye, umunyagihugu asanzwe babajije ijambo batigira ico tubwiye. Ariko mu bikorwa bya politike uno munsi ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe IPD Zigamibanga, kuvuga secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga. Mu ncamake rero nivyo nubabwira, nta bindi birebire mbona novuga kuko watubwiye ko n'umwanya ari muto. Nibaza ko yamenye rero twoja kujambo. Nawe nanyibwire ndamenye. Ivyo yamaze nje namaze kufidondora. Nitwandorezo Eric, nta mugambwe n'umwe Burundi ndimwo, ariko kiretse ko navutse mu mugambwe umwe. Ntashira hamwe mvugira ntaki
nuko ariko umunyagihugu asanzwe hama ivyumviro mfise si ivyumviro noba nisangiye nafise benshi tubisangiye ari naco gituma nakuvuga ngo tuheze tuvuge ku ijambo rya kino biganiro nisho kibazo ca mbere muti mbe abagomba kuja muri ivyo biganiro boba bazi ikibajanye jewe ko bwanje nibaza yuko barakizi cane kandi sivyo nibaza nivyo barakizi ariko burya abantu b'abanyapolitike je n'abantu ntigera nemera mu mvugo yabo kuko akubiye ikintu igisohotse kuri misico kiba kiri mu mutima wiwe bavuga yuko bagiye guserukira abarundi mugabo ahanini bagenda ivyo bita ibiganiro je sinavyita ibiganiro ni imyumvikano y'ukuntu bohava bagaburana ibibanza hamake ubwicanyi n'ubusuma n'ibindi n'ayandi mabi yose bikabandanya bikorwa nuko niko ndavyumva kandi kumbura twaje kwinjira mw'ido n'ido ry'ikiganiro ndaje kubisigura kimwe kimwe cose. Ego mwese muhuriye ku ijambo rimwe mumvuga muti barazi ikibajanyeyo kandi babazi ibizovugirwayo, ariko mugiye kuraba muri iyi minsi ishize umugwi canke bayita nyine urunani isenarede rwarandikiye ikete umuhuza gwerekana amakenga yuko uwo mugwi canke umuhuza ashira imbere ikibazo c'amatora, hanyuma bakavuga yuko bafise amakenga kuri ivyo. Hanyuma mugaca muraba mu gihugu c'u Burundi naho hariho abiyita ngo ni abatavuga rumwe na leta ariko bari mu nama nshinga amateka nabo nyine barandikiye mu kapa bavuga bati ntibazoja muri iyo nama mu gihe bizoba biko biravugwa muri iyo nama canke uwo mubonano atari ibijanye n'amatora. Noneho ntimwumva yuko abo basa nuko batazi by'ukuri ibyo bazoja kuganirako? Reka nsubire kuri Eric. Jewe uko nabivuze bo ubwabo barazi, wese arazi umutima w'ikimujanye, ariko ico azi kimujanye sico avuga. Wese ajanye muri barya nta numwe ajanye n'inyungu z'umugambwe iyo bagiye abesha ko aserukira muri barya nta numwe yo babesha ibyo bavuga yuko ajanye n'inyungu z'ishirahamwe kiretse mugabo abantu ari inzego zibishishira ku ruhande urwego rw'abamenyesha amakuru co kimwe na bataharanira ibyicaro. Abo nibo bantu bagiye bafise ikintu bagiye kuvuga cobwira akamaro igihugu. Abasigaye bose ntawobesha yuko yagiye avugira ishirahamwe canke agiye avugira umugambi wa mungitsi, bose bagenda baharanira kuzuga bangara ibyicaro n'ivyo niko ndabitanga kandi ivyo bizoba binigaragaza kuko si irya mbere bibaye si n'irya kabiri utanga ibihugu bibajyanye mu mugabo. Alo, turarindiriye Emmanuel nawe uvuge kubona bandika makete bose bavuga yuko bavuga bati batewe amakenga nuko ibizovugwa ari bijanye n'urupapuro rw'inzira rw'amatora y'ibihumbi 2020, abandi nabo bakavuga bati nivyo tuzokwiga nyene atari ivyo ntituzohava tuza muri ivyo biganiro. Ntimumva yuko umenga iyo migwi yose ko ari ibiri isa nuko itazi ivyo bazoja kuganirayo? Murakoze. Mu ncamake no kubwira yuko mu bisanzwe iyo migwi ibiri irazi ico igiye kuvuga, barazi ico bagiye gukora. Kanatsinda urabona ko hari umugwi wanditse uti nabonye urupapuro rwandiko rusinywa ko n'imigambwe ishika ku 11 uvuye mu Bujumbura kubita ko ari muri opposition parlementaire, batavuga rumwe na leta mu Burundi ariko bashobora ko ari mu bashinga amateka n'ibindi. Bavuga bati tutagiye kwiga ibijanye n'amatora yo mu bihumbi 2020 atari cyo tugiye kwiga ntituzohonyuza ikirenge. Abandi nabo baravuga bati twebwe tugiye ahubwo kwicarana twige inkomoko icatumye habiza injyane mu gihugu, tubanze tubitorera umuti ivy'amatora navyo bizoba biraza mu nyuma. Ubwo rero zica ziba impande zibiri zihanganye, kandi rero si bibi. N'ubundi abagiye kuganira kenshi haganira abantu badahuza ku ijambo rimwe.
baje kuganira kugira ngo bazotinde batora umuti umwe ibyo afise ubundi ibyo afise barabe ingene boshira hagati kandi mu gushira hagati ntibikunda iyo atawuri kwa raheza ubundi dialogue no kwigenda uba rero nitugire ngo ntibazi ico bagiye gukora umugwi wose urazi ico utekeye ico babaza gusa Barundi nabo siba byo sango urumva uko ntibashobora kujayo bavuga rumwe naco baba bagiye kuganira kuko baba bahuza bo badahuza rero nibagende uretse umwanya wo kubajija ngo bamwe bimeze uko abandi bameze uko kare na kare ijambo abahayaga babiri badahuriza ku kintu nibagende rero uwo twogaya cyangwa tuzonegura wosiba mu ncamake rero umugwi wose bamwe bose uravye mu nyandiko bagiye barasohora barazi ijambo ikibatwayeyo hama rero hazocasigara ikibazo c'umuhuza abantu babiri badahuza azoba ari muri arbitrage azoba ari hagati hari abashire ku munzani mana icanye baveyo bumvikanye niba badadaza naho bazotaha kumwe bamye bataha iyo baroyeyo sivyo ndabipfuriza ariko ubu nifuza ko bagiye kameme bamenye ko hari abarundi bari mu gihugu bararushe hari bahunze igihugu bararushe biteye ubwoba nibagirere rero impuhwe abo barundi sinzi bari mu gihugu n'abahunze igihugu kugira ngo nimba abanyepolitike koko bavuga bati bifuza neza y'abarundi n'uburundi akakara karyo ko kuvyerekana ko kuvyereka makungu ko kwereka abarundi bati twadusanzwe turi abanyepolitike tubavugira twadusanzwe turi muri societe civile twifuza ko ibintu byogenda kunuku dusanzwe turi mu maradiyo duserukira abandi baserukira ugwaruka abandi bati natwe tuje duserukira abakenyezi abo bose iyo migwi igiye hamwe ariko rero hari ikintu gitegerezwa kwihwezwa neza uguserukirwa nimba hariho umugwi n'umwe wobura ahantu uvuga uti twebwe ntiduserukiwe aho ibiganiro ntibizogenda neza kuko muzoheza mwumvikana ikintu abagiyeyo musange hariyo abasigaye inyuma y'urugi bagikoma induru uko rero nico navuga ni ifu hari ikintu bita inclusivité barondera ntagira umugwi n'umwe aho turaza kuhagaruka aho turaza kuhagaruka sinzi yuko Eric mufisi ico muvuga kuri ibi mvuga kuri ico ejo bundi uribuka turiko ikiganiro twagiranye n'umushinga ntaye Karoli nditije ko namubwiye nti narinzi yuko turakuyaga kuza senarede ngo ndayitwara ntiyego usuyitwara mugabo uri mu nzego zayo kandi barigeza kuyitwara mu nyuma wewe nyene urazi inshuro twarondeye abo muri senarede uhereye ku mukuru wa iminani cegera gusokoza hamwe n'umuvugizi wayo Nezimu Nduwimana nta numwe yigeze yemera kwitaba ikiganiro Sileve umuvugizi wa senarede Nezimu Nduwimana niwe navuze yego abo bantu bose catumye banka kwitaba kuvuga yuko baba bafatiriwe bose kuko iyo hari cegera ca mbere abari ca kabiri iyo hari umuvugizi haraba n'uwundi kumbure yitaba mu gihe ubuye batabaye hafi ariko icatumye batitaba bo nyene nuko bazi neza yuko muri kino gihe ivyabo biba bitanguye kuja habona yuko atanyungu z'igihugu bariko baraharanira ivyo kuvuga yuko ahubwo ko bariko bagwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza ahubwo nabo nyene ari bahaze ndahasubire canke bavuga rumwe n'ubutegetsi buhari mugabo bakavuga rumwe bonye bagiherereye bakwabo ariko muga ivyo bavugira ahagaragara bakavuga yuko babugwanya icatumye batitaba ivyo bintu bose kandi nje ntizantangaje kuko n'abantu urazi yabaranze kuva washaka ntituje guhera ibintu kuri cane n'ahatari vuba tuvuye 1993
imyaka 25 turazi umwe wese turazi ibintu batakoze bamwe abashinga amateka abandi abakenguza amateka abandi ari zegera byangombwa abandi abavugizi biki nta kintu na kimwe nikiyiye yaba wewe Hilari winisha makuru canke abana mani werindira Imana muce mumenyuza mumbwire muti ahantu iriki wabeshe naka yarakoze nibi canke naka yaravuze nibi ntuhavurenza urugero aho hantu nambeshe muhambeshe niba mugani kirundi bavuga bati kandi ubuwa mugani kirundi uvuga ija kuvugura imisega uyiboneka ivezuye sinarigeze nayibonye kuva mu ntango zayo ivyo ndabivuga abantu banyamira mugabo kugeza ubu hariho benshi cyane bamaze kubona bati bwabo undi bari ibintu bavuga byari byo kandi abo bantu ubu bageze kubona ko ibintu byari byo kandi ndazi neza ko nejo haza batazompinyuza n'inyuma y'ibyo bavuga ngo ni inshuro ya gatanu izo biganiro ndazi ko navyo nyine bizohera nk'uko ibindi zose bavuga byaheze n'abarundi bya nyuma atabyambere twigeze tumenya. Ego reka dusubiremwo duse n'abahindura gatoya ikibazo kuko mwese uko muri babiri umenga muguma muvuga kuvyo abaja muri ibyo biganiro bagenda batekeye ico ni kimwe ikindi yego gatoya umuntu kumbure ukeka duhindura ikibazo havuga uti ntitwagitahuye neza uko je ntahura izo bamwe bita ibiganiro mugabo je nita nyumvikano kandi koko nivyo ibiganiro dufate nk'izabaye bihagarikiwe n'abahisi Mandela Nelson hamwe na Nyerere Julius bari abantu bashinga ntahe bijunja n'ijambo ntibari abantu bavugirwamo bari abantu kandi badahengamye ivyo umuntu yohava avuga yuko uyu n'uyu yoba yahengamye ko ubwo umuntu ahubwo yoba ari umuntu umubeshi cane bose kandi n'uyu yoba ari na ntawe mfatwa ivyo no kugira ngo bibe bishoboke nuko ivyo bintu biba bifise abantu babihagararikiye ari nabo batumira hanyuma kandi hakaba n'abatumirwa ibi rero bitandukaniye n'ibyo gukora n'igihe ca Mandela na Nyerere ubu ivyo biganiro ntababitunganya ngo batumire kandi nta n'ababitumirwamo ari no ushaka twumvikana neza cane hamaze tutahuzanye tugira amahoro. Ego ico twashatse kubaza nuko mugiye kuraba umuhuza canke abamuserukira baragiye kubonana n'iyo migwi yose yahamagawe ariko gushika uyu munsi umenga iyo migwi yahamagawe naho yabonanye n'umuhuza canke abaserukiye umuhuza ntiberetswe ati nimwaza tuzoganira ku bijanye n'amatora tuzoganira ku kibazo catumye izi ngorane zibaho ikibazo ca manda tuzoganira ku bijanye n'ibindi babishire ku rutonde abandi bagende bamenya bati tuzogenda tuganira kuri ibi kugira ico bagiye batwaye cyo baragifise ariko kumenya ngo tuzoganira ibi aho niho twashaka kumenya none mwibaza yuko ni kubera iki Mkapa canke umugwi ukorana nawe utashoboye kubabwira ibyo bazoganira ko vyose ngo bishira habona hakiri kare Emmanuel shago uramwenza mumenyesha makuru erega Mkapa yarahuye n'imigwi itandukanye mbo sinovuga ngo utandukanye yose yahuye n'imigwi ibiri mikuru nkuko bo bavyiyumvira ariyo mikuru yabanje ahura n'abo muri leta y'u Burundi arahura n'abandi nyene bajanye bahuza na leta mu Burundi yarahuye n'umugwi uri muri opposition batavuga rumwe na leta kuvuga rero ngo ni ijambo batekeye ijambo yabatekereye ko bose ibiganiro iyo muri iyo mibonano yabo y'umugumwe ku wundi batubwira neza bagatomora ibyo bashitseko nibaza ko atari ibiganiro byari kuba bikenewe ahubwo nibaza ko yagenda kubahimiriza kubakonventa kubabwira ati ubu rero ibyo tugiyemwo ibiganiro buca bitangura ni bya nyuma nk'uko baguma bavuga ngo ni bya nyuma ariko rero je ndabishira
muri kabaza ni bya nyuma gute barahuye agashaka yagira icyo bashikako bo amahirwe noneho bikaba ibya nyuma nk'uko babivuga n'amata yo babyaye amavuta byo babigenze neza nayo kuvuga ngo hari ikintu upfundikira ko ngo babazi icyo bagiye kuganira rero baza ko urabona ntidushire icyo bita la charrie devant les deux ntidushake gutoboza agatugugwara tutazi reka baje kuganira hanyuma bizovamwo tuzobikurikirana twese mu maradiyo bizovamwo tuzoba tuvyumva noneho ico gihe niho tuzoca tumenya tuti bamwe bose tuzoba tuzi ico bagiye batekeye bashize aho umwe wese arafise ibyazo bagiye kwanda hanyuma no mu nyuma tuzogira ico tubivuze ko nayo pour le moment ntari mu mugwi kumbure tegura ibinabiriya n'uyo Eric ntari mu mugwi utegura ibinabiriya muri abo bazotumirwa bose ijambo nyamukuru nibo barifise ahubwo wewe munesha makuru wari gutumira umwe mu bazova muri leta y'u Burundi n'umwe mu bazova muri opposition bakagira ico babivuze ko abo bantu baragoye kuronka twarabarundi turababura ngira mwumvise yuko Eric yababwiye amagendera twagize ega ntibagoye kuronka urazi ikigoye muri bo ntibagoye kuronka bagoye ikigoye muri bo ni hamwe avuga ati ko ndi muri uyu mugwi no hava mvuge igihe ushanye nico bagenzanje biyumvira bomena umutwe nta kindi baba batinya n'ibyo ari muri opposition ari muri muvansi uravyumva so kuvuga ngo baragoye kuronka ndazi bajya bose ku murongo kujya ubabona umwe wese arafite agatelefone n'inumero ushobora kumutorako ariko ndazi ko bahamagara bakakubwira bati ishwida igigwayo umva rero abarundi bakiri muri izo nyifato badashobora gusohora iki ku mutima ngo nuko abo bari kumwe bohava bamwurira ko murara ku mugono bogira iki bomumerera nabi twacafise ikibazo ari muri abo wumva ngo umugwi wa senarede ari muri abo wumva ngo muri leta biragora hanyuma ikindi rero ca nyuma nyamukuru no kubwira kuri ivyo no kuraba abagiye kuduserukira muri leta uraza hari igihe barungika abantu atanumwe afise pouvoir de décision donc atanumwe ashobora gufata icyemezo bavyumva gufata ingingo donc baba barungitse abantu bagiyeyo nk'abarorerezi nk'ubu umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mubona marimari aragiye aricaye muri ivyo biganiro aho nibaza ko nabo bo muri opposition nabo bose baba baratumiwe n'abarorerezi bovuga bati uno munsi turafise umuntu ijambo aza kuduha izo ari ijambo rya nyuma nayo abo bandi bagenda hariya mon frère sinzi uko nokubwira nta pouvoir de décision baba bagiye batwaye oya nta ngingo bafata baja kumviriza aho rero haguma hari kabaza niyo muri ko muravuga rero ngo ibiganiro vya nyuma je ndashobora kwemeza neza 100% ko ibiganiro bizoba ari vya nyuma mu gihe Petero Nkurunziza ubwiwe mwobona arabyicayemo ariko tanka atazoba hari muze mumenyuze nta biganiro vya nyuma biriko biraba murakoze ego Eric ego sabye turindiriye wewe utubwire icyo wibaza Manuel zavuze hariho byinshi duhuriza ko n'izo tutahura kumwe n'izo tudatahura kumwe nk'uko nabivuze izo oye bita ibiganiro bigira ababitumira ababitegura bagatumira n'abitumirwamo kubona na bene gutumirwa ababitahuye ukwabo abandi bakabitahura ukwabo bamwe bakavuga ngo ko ari ibintu bivuga amatora mu 2020 duteka ko byozozitaba bakandi ku rutonde n'amazina yabo umwe wese ashira umukono imbere y'izina undi ashira umukono imbere y'izina giwe gutyo hanyuma abandi nabo bati twebwe dushaka kubanza kuraba igituma
inyaduko y'izi ngorane ziri mu Burundi kuva muri 2015 abo bose burya barafite ikintu kimwe bahurira ko bose nyene je bahunguma mpagaze kandi muzontinyuze bose ico bahurira ko umwese ati icome ibintu bigafata umurongo ngaheza nkaronka ikibanza ubundi atese icome ibintu bigafata umurongo nkaronka ikibanza nta n'umwe byatese icome ibintu zigahera ingorane ziri mu gihugu zigahera ubwicanyi bugahagarara abirirwa bica abantu bagafatwa bagapfungwa abirirwa banyuruza abantu bagafatwa bagapfungwa itunga ry'igihugu rikabogoka ubukene buri mu gihugu bukagabanuka ico sico kibaraje ishinga na buhoro buhoro ejo bundi turi niko nsubiye inyuma gatoya turiko turondera n'umwe mu bavuga ko baserukira barongoye senarede barabonye ndikije atubwije kuri yavuze ati jewe ati mumazurone undi muntu ati nzokora ibindi ta senarede nzosubira gutwara niko burya yabivuze abantu kuvuga ngo hari ikintu bagiye bazohava bazana ngo bagiye bafite koko bonyine barazi ibyo bavuganye n'intumwa za mukapa ariko ya mukapa cyangwa museveni bijya bintu byose bagiye babizi sinari jaho ya inama ya mbere yabo yatanguye kwa 29 mu kakaro 2015 ija gusozerwa itariki imwe canke zibiri nyandagaro 2015 nuko bashizeho inzego iki n'iki ariko kuva ico gihe gushika uyu munsi kuri igenekerezo rya 20 gitugutu 2018 turiko tuvuga nta ntambwe bigeze batera bagumye hahandi bavuga basubiramo vya bindi bavuga basubiramo vya bindi bavuga basubiramo vya bindi mukapa rero nta muntu yohava amutaka umwikomo cane kuko we nyene yamaze kugaragaza aho ari ahengamiye yaravuga ati muntu temwe ubutegetsi bwa nkunzi z'umusazi Museveni nawe nyene na mukapa ni batandukanye kiretse ko gusa ko batandukanye ku mazina n'ibihugu mwese ya n'akabira kabo niko no bivuga n'andi byiyumviro byabo byose ico bahuriza ko no gushigikira nkunzi yiza ubwicanyi mu Burundi bubandanye ubusuma bubandanye akarenganyo kabandanye abantu bashake bagene n'uyu munsi bazotahe ku nziza cyangwa mu kwezi kuza nta kintu gisumba ico batahanye bazogenda batuzaniye gusa impande zibiri zimbabaza ni urwego rudaharanira ibyicaro cyo kumwe n'abamenyeshamakuru kuko bazembagirika kenshi bazi bati uhoho kumbure hari ico tutadutahanye hari ico tutadutahanye ariko ugasanga vyama kwa kundi ibi bintu kugira ngo bizogira ico bishikako nuko bizoza bitegurwa n'abandi bantu bashasha bigatumirwamo abandi bantu bashasha ababitegura bakongera bagatumira bakaguma ari Museveni na mukapa abatumirwa bakazoba ari senarede n'ibindi nta kintu kizigira kivamo inzego dukwiye gusigarana harakwiye inzego impande zibiri harakwiye uruhande rw'abadaharanira ivyicaro harakwiye n'uruhande rw'abamenyeshamakuru hakacaba n'ubundi mugwi mushasha uwo mugwi ugizwe n'abantu ataruhara bagize mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mu kunyuza itunga ry'igihugu byabaye mu Burundi kuva Uburundi bwitwa Uburundi n'ahandi abo bantu twumva abagize ibiniri abagize ibiniriya usanga bashaka mbere mwashaka shike kure cyane jewe nta kintu kwitega ku muntu avuga yuko ngo ari muri proda muri kino gihe senarede nta kintu kwitega ku muntu ari muri Frodebo wari muri Frodebo muri kino gihe muri senarede nta n'ikintu kwitega ku muntu ari mu FDD ari ujya mu gihugu mu senarede ujya mu gihugu no kwitwa ihuriro kuko abawugize bose udafise inyungu ziwe gicyo ariko baraharanira arakiza utuntu agomba guhishira kutwa mabi yakoze agahishira n'amabi kandi yakozwe n'umugambwe ari mu kwimigambwe yose yafise kahise kabi ikintu yaho ngiye numva ntishike kuri kandi gusumba no ngaho ibintu zabaye mu 2022 zabaye ku mugambwe badasigana iprona badasigana bose babikoze mugabo ababikoze kugira ngo bikingire banje bashake kuri kumenyekana izoye ni ibintu umuntu wese bagira atashaka ko muri sabe bagize hamwe y'abati ntawe imenye gute abatacu bagirizwa nabo usanga bamwe bari banjunze ko
nuhava hano bw'ico mvuga mu bisanzwe bagenzanje bande bokora nabi n'abagenzi twiganye dusangiye ubwoko biki n'ibiki 1993 yansimbitse 1993 izabaye nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye n'abandi bari basitatanikanije gutwara kurongora igihugu byagizwe n'inzego z'abasoda byagizwe n'abasoda abasoda bose ico gihe urwego rw'igisoda rwari rukuye mu batusi ubwicanyi bwakurikiye ariyo bw'abanyabwoko by'abatusi byakozwe n'abafrodebo mugabo kugeza uyu munsi frodebo ntiyigeze ikwirikirana ati mereka urebe ibintu aho bigeze duhere ku bintu byabaye 2002 byakozwe umugambi w'abadasigana iprona turabe byabaye 2003 imbarutso yabaye igicwa rya Ndadaye nabo bari bafatirikanije gutwara hanyuma abafrodebo aribo twebwe abanyagihugu twakukije abanyagihugu basasika abandi bica abatutsi hanyuma kandi twe tuza CNDD-FDD ivuka yavutse kuri frodebo ibintu biriko biba kuva muri kuva imbere ya 2005 gushika kuri uyu munsi tugeze ko biriko bikorwa na CNDD-FDD nucumbira rero uwo muntu wo muri Prona umbire n'uwo muri frodebo umbire n'uwo muri CNDD-FDD umbire yuko bicaye hamwe ngo bariko bumvikana neza y'igihugu kandi bigeze kubaho bafise aho bahurira bicaranye bose bari kumwe mu kigobe aho bicarana ngo ni mu nama shikanganje aho bicarana bibavuga yuko bicaranye mu nama nkenguza amateka ariko mugabizi bakaba batigeze babivuga bature ibintu amabi yose twakoze harageze yazo bintu umuntu wese ani guca yakoze hanyuma igihugu giheze gishinge bushasha ubutagisubira inyuma izo ntizigize none ibintu batigeze bagira ubuye birirwa batamba yarusha na hehe ngo bahamagawe na Mukapa bamwe na Museveni niyo witwa bitero ikintu gerageza mu mutahuze n'abandi bantu bose muri Ikiganiro tugira amahoro. Ego sinzi Emmanuel ko hari ico yovuga kuri ivyo imbere ko tuja ku kandi kabazo. Ndakwiza akantu gato nagira mvuge ndamushimiye cyane kuko urabona ingene yagiye twibutsa kahise n'ibyabaye ibyakozwe n'umugwi ujya n'uriya byiza yabitwibukije kandi twese turabizi twame tubivuga tubisubiramo hamwe gusa nashaka ngicyo mvuze ko aho bavuga ati ari muri Prona ntabona umuporona yo kwizera uno munsi ari muri frodebo ati ntiyumva umufrodebo ari muri CNDD ati nta numwe n'ahandi ati ariko hari ahantu yacaguma avuga ati ibyakoze abaporona ntibyakoze abaporona bose byakoze abafrodebo ntibyakoze abafrodebo bose n'abasendedefded no bose ibiriko birakogwa s'abasendedefded bose babirimo ubu rero umugihe avuze ati simbona uwogira ahubwo uwo atabona namurondere muri abo avuga ati byakoze aba ariko hariho babonzi batabirimwo ubwo rero muri iyo migwi y'abatabirimwo harimo abagabo bijunja kumbure kuko tugiye turaraba tuti bose bakoze amabi ndakurahiye twoca twisanga turi muri situation isaba yuko turondera umunyamahanga aze kudutwara ndakwatse ijambo ndavuga icyo mvuga ngaho bana duka ku ijambo Manuel yego ndabaye ijambo mushaka hari cyo mugira mumbwire mushike oya navuga duka ku ijambo yego duka ku ijambo ndabivanze ico mvuga ko murakoze cyane urumva rero abarundi bose barafise imigwi barimwo ariko ugasanga nkawe wewe uravuze hari imigwi wevoriwemwo hari abakoze amabi ariko ukaba wizi yuko ayo mabi utari uyarimwo kuko nkawe tutokwizera par exemple urumva nico gituma rero muri abo baporona bononye ibinabiriya twese turemeranya yuko atari abaporona bose abafrodebu atari abafrodebu bose abasendede atari bose abasendede donc rero hakaba hariho na société civile abantu baraho bari neutre ivyi Burundi ahubwo bo ndabakondana hari abantu bita neutre ari incabwenge bashoboye gufasha icarico cyose ariko ibintu by'u Burundi babirabisha amaso bakaraba hirya kandi bashobora kugira ico baterereye mu ncamake rero cyo nagira mubwire mugenzi wanje Eric kazima uko bose ababonamwo ibibi bagiye barakora avuga ati
si bose muri abo rero basigaye wumva harimo intungane reka tugerageze duce hirya n'ino bizofata igihe ariko bizokunda ntituzobura kamwe umuntu duhuriza ko twese ashobore gushikana Uburundi gutera isemo urabona twaracerewe mu iterambere n'ibindi byinshi ari iterambere ryo mu mutwe kuko nta n'iterambere ry'ibintu tubona development palpable ishoboka abantu bataratera imbere mu mutwe babanze bikuremwo ingeso zimwe amamantalite babanze bafutanganye ivyo bitwaza by'amoko imitumba intara n'utundi tudumbi twinshi tukibaziritse mu mutwe donc nitwamara gutera imbere mu mutwe tukamenya cyambere yuko turi abarundi ubwo bwoko ari ikintu baje kuguhomekako n'ibindi n'ubundi buwe gito ari ubwo baguhometseko tukatera imbere mu mutwe d'abord cyambere na mbere kandi turazi ko tufise abarundi benshi bamaze kugira iyo ntambwe mu mutwe nibo benshi kurusha mu mamiliyoni 10 y'abarundi turimo ndazi ko benshi bamaze gutera intambwe mu mutwe mu iterambere ryo mu mutwe nitubahe rero iyo chance ako karyo nibiyerekane biserure hanyuma ntituzoburamwo ubutera isemo tugatera imbere nishatse kuvuga rero yuko abarundi bose atari babi nk'uko nawe yabivuze ubwo kumbure hazogeraho ibintu amazi yatosekaye yitora hanyuma ibintu bikagenda neza n'ubucamake n'ivyo eko Eric umengo mwari mugiye kugira ico muvuze yego cyane hano nagomba kuvuga mu isanzwe Manuel Arimane ko twari ko tuvuga rero niko ndababwira nti ikintu gituma ngira umwiheburo ugeze iyoye ufise ifatiro naberetse akarorero ibindi na kabiri hatwa mugambo ipfuna ikicenda na gatatu ngo ahanini woyibazwa kuvuga ngo hari iby'icenda na gatatu byobazwa abantu basigaye kuko hari abakiriho batarapfa ntunze gutandukanya hari umugambo w'ipfuna iby'icenda na gatatu hari Frodeo ibyo kuva muri imbere ya 2005 gushika uyu munsi kuko hose ni bese ndamutse kuza kuvuga izara twavuze muri ikiganiro twosanga nazo n'ibintu bizofatira ikiganiro kwacu ibyakurikiye iby'icenda na gatatu byobaza hose ni bese koko imigwi yose abari bose sabicanye ariko abo bantu bake harimo abantu bake ari nabo abantu bakiga ijwi ryabo tigashika kure iryo rero nk'uko Manuel ariko abivuga iryo ni turondera mugabo ahantu Manuel ntashobora kumva na buhoro kandi agomba yohave aca atahura neza n'undi mwese ikiganiro hari ikiganiro kigeze kuba nibagiye insamizi ariyo ntuze waza mushinga mwaze mukuru w'igihugu ntibantu yasiziste yaravuze ijambo kajyaneza icane bati jewe iki kiwandi cyo sigeste ntibantunganya nta kigongwe nipfuza cikivunga jewe nshaka kuzobazwa izo nakoze ndavyishwe ku gatwe kiwanje yavuze neza cyane Manuel iri ahantu mu kanya nakubwiye nti aho hantu ntitwahuriza na buhoro nuko bavuze ngo tukaba turondera umuntu we ntungane nitwe turonda mu banyamahanga sivyo na gatoya aho nyine bamaze kwerekana ko abarundi twese ayo mabi yose yabaye tuyafise mu ruhara amabi ari karaba tuyafise mu ruhara wowe Manuel imbere y'Imana hariho abantu ubundi mu momitero amazina yose mugabo si wewe ngo wa Yezu Eric ariko benshi bitwa abantu Yezu Eric mugabo si jewe wewe ku giti ciwawe ukaba atakintu uzi wakoze mu bwicanyi bwabaye ukaba uzi ko atakintu wakoze mu busuma bwabaye ukaba uzi ko ataruhara wagize mu karengane kose kabaye mu gihugu c'u Burundi naje nkaba niyizi gutyo sinoshobora kuvuga ngo nta muntu w'intungane ari mu Burundi kugira ngo umuntu aboneke no kutweza kurunda mu banyamahanga ikintu jewe mpakana hariho imvugo nzira kubi cane abantu baba bavuga ngo nta muntu w'intungane ariho ngo reka ngo akahise ngo ntitworaba ngo kahise ku muntu dutegerezwa kuraba kahise ku muntu tutaraze kahise ku muntu ntaco twaba turiko turakura mbega ni ukubera iki ahantu hose mu bihugu vyose Manuel sinzi ibihugu uba umaze gucamwo canke gutemberamwo canke kubamwo ndamaze guca mu bihugu bitari bikeya muri Afurika iwacu yo muri aya mahanga mbayemwo mugabo ahantu hose namakina nafise akandahaza ahantu hose ari ahantu kugira ngo usaba akazi canke ugira iki bagutuma urwandiko rutangwa
mu bijejwe imyamirama bicanga ubutungane byerekana yuko atazaha wigeze ukora bikomeza gukurikirana urugero rupapuro rukugi ushaka yuko babona kahise ku muntu kuko kubuki wawe benshi barakazi ibyo wakoze mu gatondo cyangwa wakoze ku mugoroba kumbure ni bike cyane abantu bataramenya mugabo ari ikintu kigukwega imbere ya sentare bituma ufatwa hafi ku mutabuza kurondera icyo kintu ni ikintu cyavuba cyane cyo ni ikintu cyamenyekana rwose gisanigazwe hose mugabo ibintu wakoze mu mezi atatu aheze mu myaka ingahe iheze izo byazwe twoheza rero ngo bimeze tuvuga ngo abantu ngo dukora bakahise ku muntu dutegerezwa gukara uko tutaravye kahise ku muntu naco tuba turiko turakora ahubwo Manuel ntibavugira ngo muzanga ngo mpavuye ngo ndakufatira cyangwa ndakujanirije nabo buhoro buhoro sinshobora gutanga ukuntu wowe ufise ibintu uba wagirizwa by'ubwicanyi canke byo gusesa byo kunyuruza itunga ry'igihugu ngo izo nizo muri kahise ngo reka turabishasha tugaruka ahandi nyabwira Imana Manuel tugaruka ahandi ibirindwi na kabiri ubona abasenete David zirwa basasika inganda ngo bariko bahora abavyeyi babo bakuru babo bande bishwe ngo bishwe n'ubutegetsi bw'abatutsi bakagenda ari bafise ubutegetsi kuva mu 2005 mugabo bakagenda gusasika abana b'ingimbi bakaja gusasika imicuko iyo micuko itari bwavuke ari nabo usanga nabase babo batari bwavuke none bashaka mbere mfatire ngaho nyene Manuel wonsigurira canke wontahuza ukuntu David iri ku butegetsi kuva muri 2005 akaba atamuntu umwe abaho uvuga bati igihe bica data igihe bica mu kurwanya igihe bica nde niwe wari ku butegetsi wewe wari mu rwego wewe wari umvire tubwiza ukuri rero tukumenye hanyuma duheze zo wicaye zabaye bihanwe duheze igihugu tutangure gushasha tucubake gihagarare utagisubira inyuma ivyo oye David ibuziro kugira ngo bigire nshofati yakani ngaho nyene nifuza kikwereka neza yuko twebwe cyo tubuze nta muntu w'umuhutu yoresha ngo akunda abahutu ariko avugira abahutu ivyo birabuze mu butegetsi bw'abahutu hari bw'abatsenete FDD bari kuva muri 2005 ivyo kandi bigaruka hehe nta n'umututsi yoresha yuko ngo yagiye arusha kuvugira abatutsi n'ibiki ibintu biriko birabubu n'ivyabaye 13 kabaye akamizwe n'ingoma ivyo bintu vyakozwe n'ubwoko buri hagati y'abahutu n'abatutsi mugabo abantu batumikwa kuzarusha na hehe bari muri iyo migwi nyene yawe navuze hagati y'abahutu n'abatutsi harimo abari mu nzego z'umutekano kwivuna abansi n'abasivile afite zibezi inshuti muri intoki no jamwe bivuga mu kirundi mugabo abantu bose ko bari mu nzego usanga ari abantu bakoze izo zahanyene kwata muntu dufate kuzavuga mukubera iki kuva ko bavuga yuko igihugu cy'ubucishwe n'ubutegetsi bw'abatutsi ari mu nzego zose bariyo mu nzego zo kwivuna abansi iki kuva kuwa 30 ndatomora neza igenekerezo kuva kuwa 30 ndamukiza 2003 nta mututsi arasubira ku butegetsi havuye Ndayizeye Domitiyano yavuye bisa nk'umviza none no kubera iki ivyabaye 72 batabirondera ko tumenye ukuri kwavyo si ubutegetsi bw'abahutu buye bashari b'abatutsi bamarengana 72 no kubera iki yitwa yandadaye ubwo butegetsi bw'abahutu buye buhari ntabwo ubutegetsi bw'abatutsi nta cyagiso gashigitutsi kirari kubera iki batuye bati dushaka kumenya icatumye ndadaye yicwa n'abamwishe urumva rero ubu ni nje zozera kwiganira bavuze ko tutarenze isaha kandi irumvikana none ako kabwe kabo bahutu n'abatutsi bonyene bafise ivyaha bakoze bagezwa bariko bakingiranira hagati yabo umwe wese akikingira cyangwa akingira umugambwe arimo cyangwa kandi kabiri arimo ni igiki cotuma uyu munsi ariho tubizera ngo batumira ngo muri Tanzania ngo twize ico bazotuzanira gerageza mufashe gutahura n'abari mu biganiro kumbure ababikeneye gutahura ni benshi cyane bakumva ukuri bakamenya ukuri dukeneye kumenya nuko tugira amahoro ego reka sinzi ko naguteza amatwi ariko mfise akantu gato nagira nshireko mbwire mwene wacu n'abariko baratwumviriza ndemanga ndavyumva ndavyemera yuko amabi yose asutamitse Uburundi yakozwe n'abari mu bahutu no mu batutsi hose barabikoze
turavye ibihe ingene vyagiye birabisikanya ariko rero nk'uko turiko turabivuga rero Eric twumvikane uwo kubikira imbwa amayozimara kajya umurundi abarundi kugira babona bagenda bahagaze bagendana ibintu byinshi ku mutima nimba rero turi abakristu cyangwa twemera imana duciye mu idini iyo ari yo yose nibaza ko urabona ko bazanye ikintu bita ibyakoro darusha ibyakoro darusha wari umushinga ukomeye cyane ku bijyanye n'ingene abarundi bubaho mu mahoro nta koro darusha yarazanye ikintu bita bonne gouvernance koro darusha yaratuzanye icyo bita severe irashyiraho sentebe ariko ni ukubwira ko ibyo bisata byose uravye nka bonne gouvernance par exemple cyangwa ugafata na severe umengo ni ibintu by'ibishusho biri aho n'ibikanganyoni nta mécanisme de suivi ihari uko ntushobora kugira bonne gouvernance icyo yanjandre ikintu bita anticorruption usanga rero ahubwo umuntu atari korompi mu gihugu utajya ruswa umengo niwe akwiye gukurikiranwa aho ni mu bintu byapfiriye barabyumva donc ibyakora darusha nk'ubu aheruka guhambirwa hose bogenda arusha bakicara bakayizura ikazuka ikagaruka hagaca haba icyo bita gusuiva gukurikirana ku yindi bikorwa gute icyo bita la mise en application hakaba suivi nta bindi mbona ibiganiro abarundi boja kwicarana ngo bazozane gishasha kirengeye ikizoba kiri muri rya koro darusha irya koro darusha iratunganya ayo makenga yose ufise ku bakoze amabi muri kahise n'abariko barayakora ubu kugira amahirwe rero bakayishira ku meza bati ubu rero abarundi twumvikane iya koro n'ubundi twarayizanye igitangura umenga ibintu biriko biragenda neza ariko mu nyuma ntibyagenze neza kubera iki ntibyagenze neza kubera ingingo ku yindi harabuze urwego rujejwe ingene ziriko zirakoreshwa mécanisme de suivi na evaluation ibyo byose bibaye uko ndakurahiye mwene wacu Eric bayikurikije urudome ku rundi bagakurikiza ibyanditsemo bigakogwa bigakurikizwa ngira uramaze kuyisoma kenshi ndakurahiye ayo makenga yose ufise amakenga mfise n'amakenga abandi barundi bose baba bafise ku bijanye nabo uvuga uti no mu guhabwa akazi istofo CV kugira barabe kahise kawe ibyo wononye n'ibyo utononye ibyo byose muri akoro darusha birateguye byarategekanijwe bizogende gute no gukurikizwa gusa umva icyo gusa nico novuga nta kindi norenzako reka tubandanye mbona amasaha ariko aratujana turabe ikibazo mu majambo make cyane mwibaza yuko igihugu ca Tanzania canke ibihugu byo mu karere nivyo byogira ibiganiro by'abarundi kugira ngo bishike ku nyishu nziza canke bibaza yuko byo tuma bija ahandi canke bikarabwa n'abandi mu majambo make cyane reka nje kuri Eric yego hamwe no Manuel yavuze tuho nimba gusuta amayozi mara zose aho yavuze zamuye mugwi novuga severe byashizwemo na usha yande n'ibiki urya mugwi nawe nyene ngenda kwishura nta kintu umuntu wizera ko kuva ryari kuva umunsi ijambo ubutungane barikuramo kuko niza bindi bazokwama bashaka yuko ngo ikigongo c'ikivunga ikigongo c'ikivunga yo n'ibintu n'iteko ryo ryafashwe n'ico umuntu yo kwita ngo ni leta yo kwita ubutegetsi ariko mugabo nta muntu azoyakora ikibi naka azomubwira ngo gera musabe ikigongo hama atamubwira ikigongwe agira ati ahubwo je nshaka kwama kubibi wakoze aho rero sinoja kwagandira cane kuko isani ihagaze kandi umwanya nibaza kuri kuba tujana hanyuma nise kuri ico kibazo mbajije uti mbe none ubwo igihugu ca Tanzania canke Uganda ariho hazamukatana Museveni canke novuga ni igihugu bigikikije
byoshobora guca bishikako ivyo bihugu ntaco byoshobora gushikako kuko kuva kwa 2026 ndamukiza hari ku munsi w'Imana igihe atanguye kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza bati ntashobora kwitoza uyu munsi nyene muribuka yuko ari mu maraso yatangwa guseseka yariyamiriza ikiringo ca gatatu nenga bahereye ku mwana komeza amahoro ni Museveni iyo ni vyabandanije mu nyuma sino badondagura ngo mbere ni n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bitatu tutazi izimanganya n'intuze irengero ryabo iyo ivyo bihugu tuvuga bidukikije canke umuryango w'ibihugu turimo bafite ico bamaze ntibiba bigeze aho bigeze mwarabonye ibintu byo muri Namibia igihe witwa yayajane agonze gukwega ibara mu gihugu ingene ibihugu mbere kuri Senegal byavuze bati ewe waremeye yuko watsinzwe mu matora urahava ku neza utavuye ku neza twebwe nyine turaje kukwikuriraho warabonye yuko nta n'iminsi itatu yamaze yari yamaze kubona neza yuko bamaze gushira intuze ingabo ku mupaka we yavuga ati genda afise ingabo zobagwanya abona neza yuko abasoda biwe nyine abantu bayajamye bamaze kumanika ibendera ryera ku modoka z'ingwano z'ico gihugu bereka abagenzi babo muri yuko atantambara bakeneye ati nimwaza ko ikimenyetso bavuga ati nebe nimwaza tubakiriza yombi nimuze mwengane turi bavuga tubagwanye ivyo birundi ntibabigeza nico kintu cerekana yuko bigiye yuko atazizera ko Tanzania ntacu twaba twizera ko kuko dufatiye kuko Tanzania niyo mu bisanzwe yatanguye niyo yareze CNDD FDD kuva mu bwana bwayo kuva mu bwana bwa CNDD FDD yanze na Tanzania irayikuza n'ubu uyu mu bahanuzi bakuru bankonuziza ni Mkapa murazi ivyo ari impunzi zibone z'abantu zibone muri Tanzania n'ubirwa banyuruzwa umunsi ku munsi iriya ico gihugu cyo gisho kimara ntiba biba gutyo ego reka tuje kuri mu majambo make ego murazi intuze indongozi zine za FDD zazimanganye muri Tanzania umwaka kwihari mu gitutu kumwaka kweze zikagira amazina yongo gushira n'ubundi ukamenya kandi ngo mugabo bavuga ngo bahatumiwe ngo bagiye muri Tanzania ico ni kiri kimenyetso cerekana neza yuko baba abatumira n'abatumiwe muri izo bintu ko atacu umuntu yava bizera ko Museveni nawe niko kuko nawe nyene ivyo bintu bikwiye ko haba uwundi mu bitegura novuga wo kwita abahuza bashasha kandi bikaba vuba batarondewe ni muri bijya bihugu bashaka bakagenda mu bihugu vyakure bakagenda muri Botswana bakakura umuntu bakaja muri Senegal ibihugu vyemera intwaro rusangi aho mu kwiga tarenze ibiringo bibiri ego Emmanuel umushasha ko wogira baje kutuvugira kuko kuzo nabo dufise okay muri ico kibazo wagije ko Tanzania coba igihugu mubona ko cokora abakoreramo ibiganiro bikagenda neza Tanzania hamwe n'akarere haraheze hamwe n'akarere ko karabishoboye muri rusange kuko ndazi harimo abagabo n'ibijunja mu karere ariko ufatiye kuri Tanzania ndaje kwanza nyine bafata nabi impunzi gufata nabi impunzi hanyuma hariho n'abamaze gupfirayo bishwe inkoni hari abapfirayo basohotse ngo bagiye gusenya bagakubitwa bagapfa leta yaho ntifate ababikoze ngo ikwereke yuko ifise umutima koko gushaka gufasha abarundi rero ngo tumva ngo ibiganiro bigiye kubera hahandi nyene abacu bagorewe aho niho haragahaze karahaze ariko sinovuga ngo Tanzania ndifise abagabo bijunja ushobora gufasha iki na kiriya Mkapa ari imbere ariko Mkapa ari atwara ikintu kirimo abagabo bashoboye kumuhanura nimba badahanurwa ibiganiro turi muri Afrika turashobora kwagura urubuga byanse muri Tanzania bikaja mu kindi gihugu birashobora no kuva mu karere bikaja mu kindi gihugu cyangwa bakagira cyo twita rotation gukurakuranwa nimba hari abakiyumvamwo ne kuko urazi ko hariho n'abavuga bati tugiye muri Tanzania dufise amakenga dushobora gufatwa deja kandi batumiwe ibyo byose ni ibintu byerekana ko muri Tanzania haragahaze donc uko
tugize amahirwe bakicarayo bigakunda tugakuraho inyishu nziza n'itahana abarundi, inyishu nziza n'ijya gusubiza amahoro mu Burundi, inyishu nziza n'izotuma abarundi basubira gutunga bagatekanirwa bagasirikira mu gihugu cyose. Ego turashitse ku mwanya wo guhurangiza ikiganiro, turumva yuko umugenzi wacu Emmanuel yoba yavuye ku murongo, sinzi yuko Eric mwe mukiri ku murongo. Yego cyari ku murongo ndi hafi. Ego murashobora kutubwira mu majambo atarenza umunota umwe icokogwa ubu mu majambo make cyane kugira ngo ibiganiro bibe bishike ku mahoro arama hamwe tutazosubira mu ngorane twahitiyemo muri kahise, mu majambo make cyane. Ibiganiro kugira ngo bibe duheze dushe ku mahoro arama tudasubira muri kahise, nuko ivyo biganiro vyoshingwa abandi bantu bashasha bitegura bakazobihagarikira, hakaba umugwi mushasha userukira abarundi, ugiye userukira abarundi atari ugiye userukira umugamba, atari ugiye userukira ishirahamwe, nuko yuko woba urimo umugwi ugizwe n'abahutu n'abatutsi ataruhara bagize mu bwicanyi bwabaye kuva urundi bwikukira, abahutu n'abatutsi ataruhara bagize bigeze bagira mu iyuzwa ry'itunga ry'igihugu kandi bariho. Hanyuma hakaca ikindi kintu coza kiza nuvuga kibishingiro n'umugwi bijya bita ngo nukurira kurizanira ijambo ubutunganire kajamo komite vérité justice et réconciliation, vérité justice et réconciliation, ibyo bintu ijambo ubutungane kibuze mu kintu naco gukora. Hanyuma iryo jambo ubutungane gituma rishimikirako rigahana umuntu wese yakoze amabi y'ubwica ayo kwica iyo amabi gukora amaraso kunyura ubutunga ry'igihugu n'ibindi, kugira ngo ibintu bizosubire kuba bikaguma muri ibi reka twibagiye vyabaye, ubwicanyi buzokwama bugaruka bwisubiriza kuko baravuga izirindwi na kabiri abagiye bica abantu 93 bavuga ngo ngosubira kutugira ko batugize. Ubuze bose bariko bakora bakabesha abahutu yuko ngo bajya bica abatutsi ngo babagurira amatongo cyangwa babahuze cyangwa bagira ibiki n'ibiki, ariko mugabo ugereje ugiye kubiraba abahutu bamaze kwicwa n'ubutegetsi bw'abahutu n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Abahutu bagatahura neza yuko badatwagwa neza nuko batwaye n'umuhutu, abatutsi bakamenya yuko batazotwagwa neza nuko batwaye n'umututsi, ahubwo bakaraba uyu muntu ko ari umuntu afite umutima wo kubakunda, ivyo avuga ari byo akora, ko ari umuntu aje atwara igihugu kirimo abahutu n'abatutsi, kandi atankunzi agira ifatiye ku bwoko, atankunzi agira ifatiye ku ntara. Abo bantu nibo dukeneye, mubi dukeneye umuhutu, mubi dukeneye umututsi, mubi dukeneye umuntu w'umutegetsi azicaje gukora, yubahiriza ubutungane, yubahiriza agateka na muntu, yubahiriza ukwishyira no kwizana mu by'imigambi n'ibyo kumenyesha amakuru. Unteri umumenyesha amakuru asubira gutotezwa ngo nuko ngo yavuze ibi, ahubwo umumenyesha amakuru akazira ibinyoma yashikirije, mugabo ntazira inkuru yashikirije. Ego turagushimiye Eric Nduwimana ku kanya waduhaye. Ego naje ndabashimiye shimira mugenzi wanje naho yatsakije ku murongo Manuel Harerimana ntihagera ikindi gihe kandi mu dukiri impuzo dukenera n'ukuri yaba ndivugira ku bandi rwanda ikindi gihe cyose muzonkenera naho twarondeye muri sinarede ntidutore n'umwe uzoza avuga ati nta mwanya ari naronse akaza avuga ati ndi hafi nzoheza nitabe tuze duhure mu kiganiro nk'uko tugira amahoro. Ego murakoze neza cyane. Inshuti namwe bagenzi rero muri kumara dukwiranira ikibiriraho kuri YouTube, Facebook hamwe na Twitter, turabashimiye ku kanya kanyu namwe. Ubwo tuzosubira ku wundi munsi tukabasaba imbabazi kubona umugenzi cyangwa umutumire twari dufise atashoboye kurangiza ikiganiro hamwe natwe umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana. Ubwo rero tukazosubira uwundi munsi muri kumwe nanje Ile uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye, naho ku munsi wa gatandatu za murakoze.